cyangwa utahura neza dessin scientifique ugeze muri domaine y'intebe bica vyoroha birakorohera cyane gose. wiyumviriye gute ko mbona ibintu vyama bimwe mutahe biraboneka woba urose gute kugira ngo cyangwa woba watanguje ibingana gute kugira ngo ushike kuri urwego hari ababitinya nabo babazi kubikora ugasanga baratinya ati birimo imitahe myinshi akazi k'intebe n'akazi nubwira abantu ko koroshe, niyo mpamvu uzasanga abantu benshi basigaye babikora muri misi. Apprentissage kwanza ifata igihe gitonya ya umuntu afite ubwenge bwiwe kandi akabukoresha neza. Uyu mwuga wacu n'umwuga woroshe kumenya parapure imyuga myinshi twoba dufise ngaha mu Burundi. Hanyuma ni ikintu umuntu yo kwizeza imba ariko no bivuga kuko nibisaba amahera menshi cyane y'umurengera nk'uko twovuga nk'umuntu kugukonfya umuduga. Imbaho biraborohera muzironka gute? Ntibibagora kuzironka? Imbaho nizitugora cyane ngaho mu Kamenge kujya mbere dufise ahantu tugurira imbaho mbofete byo muronka izimbaho zose. Hari imbaho nyinshi cyane, abantu bose bo muri Noro benshi bagurira imbaho amashantier ibiki ngaho mu Kamenge kujya mbere twese. Nyarigi usanga zabuze mugafatirwa nk'indwa mutatakazi muko murakora sigenda nombre y'abantu baguma bagenda iguma yiyongera birazwi. Mugabo ico twovuga gusa naho bagenda usanga kajya kazi basize ngaha niko bagiye gukora hanze bakibaza ko hari ubuzima bworoshe. No hanze ubuzima ni bworoshe, uvuganye n'abantu bari hanze kwera amahera barakora akazi barakaronka bagakora amahera barayaronka, mugabo arabaherana vraiment baguma biduga buri mwanya. Ico nzi gusa kandi nemera nuko uronsa amahera ngaho ukoze akazi keza vraiment abantu bakagashima ukaronka abakiriya ukaronka amahera ngaho uba umeze neza kurusha n'uri hanze cyane gose. Hello guys, ndabaramukije abakunzi ba Ndufacom TV aho muherereye nze komeze neza natwe turashima. Iki ni cyaganiro gishukora abo bari ngo mukimenyereye musanzwe mukizi musanzwe mugikurikirana. Je sanzwe ndakibashikiriza ko ari ashadushime kubaraje cyane ubwa mbere batari banzi. Nkuko mubizi naba ndabazanya bishasha bikenewe mu buzima bwa misi yose, benshi bakeneye kumenya, benshi bifuza. Uburenga banabazaniye umutumire hakuno muramubona. Reka ndamuha umwanya nawe yidondore atwibwire muri bande. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Ndufacom TV twatewe iteka ryo kugenderwa na Ndufacom TV. Nje ku bwanje nkaba nitwa Kapinga François nkaba ndi mu ba jeune entrepreneur bo ngaha mu gihugu mu Burundi, nkaba nkora mu gisata cy'ibintu by'ababazi twobivuga mu bundi buryo abagarnisere bakora intebe nk'izi mubona twicaye ko z'ibitambara, niko kazi dusanzwe dukora mu buzima bwa misi yose. Ndashimira. Ego murakoze. Mwamwumvise asanzwe akora izi ntebe murabona twicaye ko nivyo asanzwe akoramo, novuga ni mukuronga ni wabikuriye novuga ko mudenshiye nuko none ni François nini nuri umurundi okay njo gituma naniye kuvuga François twokumva twabonye ukora batubwiye woba washimviriye gute kubeki wacaguye ukora umwuga? Kubera iki nacaguye gukora uyu mwuga ubwa mbere nkiheza secondaire mbere yuko nja muri université. C'était en 2008 niho nagerageza ubwa mbere mara amezi abiri ya grande vacances ngira quelques formations
yibi nyene ya mugabo ndabihagarika ncanja kwiga muri universite ndiga medicine imyaka 3 Ngozi. Birashika ndagira ibibazo ndagwara ndabihagarika, maze kubihagarika ncamvuga ko magaritse amashure reka ndabico noba ndakora nka occupation ndayimana ifashije ngasubira mu vy'ishure canke bishise nasubiye kw'ishure nkaba mfise umwuga nkora nkuko umuntu ategerezwa kuba afise ikintu akora mu buzima shumugirira ikimazi muri kazoza ya niyo mpamvu naciye mbona kirya kintu nari natanguye nyene naraja kuri universite nico nosubiramwo ya kandi ikintu nakunze naciye nsanga intebe ni ikintu gifasha cyane mu buzima bw'umuntu n'ubuzima bwa misi yose na cyane n'ikintu inzu zose zikenera ya buri muntu wese akeneye intebe kandi kirese uko n'abantu bavyiyumvira ko intebe yo kwicara ko gusa mu gifaransa niho bisobanuye neza bavuga le confort ya c'est le besoin quotidien donc kugugwa neza mu buzima n'intebe irimwo kugira umuntu agugwe neza ya wicaye ku ntebe imeze neza ukaronka confort umubiri wumva umerewe neza ico kintu navuze nufasha abantu kuvyerekeye umubiri ubiciye mu ntebe naho kandi nkuko nyene wari wize medicine ya juste niyo mpamvu vyamaye morale na courage ndabikunda kandi nkozi intebe nivyo nize kw'ishure ndabishiramwo kubera mbanzi umubiri w'umuntu ingene umeze ndavyubahiriza ya cyane no waragize formation ukiva mw'ishure ukiva kuri iyo universite aho ariko uraca medicine warasubiye kuja kugira formation nyene cyangwa wari iyo formation ya mbere wavuye ubimenye ubizi bo ndibaza ko bitoroshe kugira ama formation kandi abantu twakuriye mu muji apprentissage dukoresha apprentissage nyene mu miryango mu bagenzi mu entourage ibintu nk'ivyo uzinanye n'umuntu akora umwuga kanaka uramwegera yakagufashamwe buke ukamenyera niko nabikoze donc weretswe n'umugenzi ya ntivyakuruhije ngo bya bindi bakubwira ngo kugiye tukwigishe utanga amafaranga zana ubunyonga n'ukuntu nje mu ncamake n'ugutera intege abantu gusa je ivyo vyose vyo kuvuga ngo umuntu anyigishe karamata cyane gose ifadisa oya navyo nakoze nakoresha ubwenge bwo kw'ishure juste ça nakoresha ubwenge bwo kw'ishure wize gutera urushinge no muri secondaire nize scientifique B aro dessin scientifique donc ushoboye tanga utahura neza dessin scientifique ugeze muri domaine y'intebe bica vyoroha birakorohera cyane gose wiyumviriye gute ko mbona ibintu birimo mutahe biraboneka woba urose gute kugira ngo cyangwa woba watanguje ibingana gute kugira ngo ushike kuri urwego hari ababitinya nabo babazi kubikora ugasanga baratinya akibirimo imitahe myinshi ya akazi k'intebe nakazi nobwira abantu ko koroshe niyo mpamvu uzasanga abantu benshi basigaye babikora muri misi apprentissage kwanza ifata igihe gitonya ya umuntu afite ubwenge bwiwe kandi akabukoresha neza uyu mwuga wacu n'umwuga woroshe kumenya parapure imyuga myinshi twoba dufise ngaha mu Burundi hanyuma ni ikintu umuntu yo kwizeza imba ariko no bivuga kuko nibisaba amahera menshi cyane y'umurengera nk'uko twovuga nk'umuntu kugukonfya umuduga wa 8 millions wa 7 millions n'amahera menshi ariko boshora kwibaza ati vyose amahera menshi kubera kurana nk'ubunye bombonuse abakuzi benshi cyane kandi barahembwa barafungura kandi niyo byikora na wenyene bo hari abakozi mugabo muri twebwe harimo n'abanyeshure abantu duforma nyene muragisha formation ya turaforma abantu juste umugenza kubwinda afise petit frère nasaka kumufasha cyangwe inshuti vyuko turabazana nga mu kuvyerekeye amahera naho ingene wabajije ibintu vyose umuntu atangura buke ya ingene imisi igenda ni kwihangana gusa inangwa ibigoye uragerageza ukihangana avec le temps ugashikira ibintu bikomeye bisaba kwihangana gusa n'ubundi bisaba kwihangana ya ariko simbona intebe gusa ndabona bubati vyose ibitanda
ya ego ngaha turafise na branche ya menuiserie n'abagenzi badusanze ngaha kandi ngene turi muri domaine imwe y'imbaho bica bitworohera twese duca dukorana dufatana kubera ya twebwe intebe dukora kwanza harimo imbaho naho twambika ibitambara urumva hari igihe bishika ugasanga umuntu agusavye salon yambaye ibitambara mugabo akene imeza y'imbaho swataga casaka nk'umuntu futur mari akaba akeneye kumuha donc tous les équipements zo munzu oya je te fais confiance nkeneye kongerera vyose garde-robe igitanda porte souliers coiffeuse vyose umva bitwe bica bitworohera ngaye ngene babanyi baje bakora iyo domaine ya menuiserie au fait twebwe ku bwacu ni nk'inyungu ni kintu cyongeje ku byo dukora ya okay hama ko mukoresha imbaho biraborohera muzironka gute ntibibagora kuzironka oya imbaho nizitugora cyane ngaho mu Kamenge kujya mbere dufise ahantu tugurira imbaho mbo fete byo muronka izimbaho zose ya hari imbaho nyinshi cyane abantu bose bo muri Noro benshi bagurira imbaho amashantier ibiki ngaho mu Kamenge kujya mbere twese nyarigi usanga zabuze mugafatirwa nk'indwa mutatakazi muko murakora ugasanga nyene birazanye intambanye kubera ko zabuze no vraiment indwi niyo shika mbo kuko naho tudoshorera ngaho mu kujya mbere mu Kamenge twoshorera mwijabe hoho ni hanini haraguse imbaho ni nyinshi kugira zihere ivyo cakure kabisa. Okay, ibi bitambara navyo ibi mwambika izi ntuze izi ntebe ibitambara byinshi nga biva Tanzania biraborohera kubashikira cyane mse nko mu muntu mushaka ya dufite abafurnisseur badufurnisa bo babikora muri Tanzania bishise nga tukavyakira nga hari abajeje kubikora muri Tanzania. Okay, dufate ko akazi k'ibintu by'intebe gukora intebe akazi karyoshe koroshe atasirese karimo no stress irimo vraiment abantu bari batinya hari igihe muhura uvuze ku mukiriya canke ku mukozi ku mufundi byose musanzo mu kazi kose haba ku mukiriya ku mukozi umva bose mu bwa mbere abakiriya ikibazo bafise bavuga ko abafunda ari ababeshi abafunda ari aba escrow abafundi bakora ibintu bibi ico novuga gusa ni kimwe ikibazo kenshi naho bavuga ko ikibazo ari abafundi gera kuba boss reka nisigura umubosi araza ukamubwiza ukuri ukeneye intebe y'amahera ngahe akakubwira amahera make natwe turi un peu sérieux niko novuga un peu sérieux sinirate ngo ndi sérieux tuca tukubwiza ukuri boss tugukorera ibijanye n'amahera watanze ya umuntu hari umuntu yoza akagwankora intebe ya Emilio ubundi Emilio 5 birumvikana ko no bakorera intebe zingana no kuvuga nti muzishiramo rimwe ntimuzikomeza kumwe bose gukomeza materiel hanze no kubwiza uko birashobora gusa vraiment uzibonye ukuvuga ko zisa mugabo zirutana valeur ya umwe wese umukorera bivanye ni cyo kimwe n'amatelefone yose yobara ama iPhone 11 mugabo kumva imwe ni iPhone y'ikategori cyangwa y'ikategori nivyo twahisemwo gukora uko kubera turabe ko two satisfaise abakiriya bose abafise amahera abadafise amahera none mukoreza Emile undi dufate 2000 konye kudakomera nimbaho mushawe ziba zidakomeye cyangwa hari ibindi bintu ya hari ibindi imbaho kwanza zirarutana par exemple hari imbaho usanga imwe igugwa 3000 hari indi mbaho igugwa 6000 cufata nk'ubu nguzi imbaho 200 umva umwe yoba kuri par exemple 120000 undi ari kuri 60000 urumva ya ufashe matera shite ivanye n'amahera usanga uziguze zose hamwe zitwaye nka 200000 harundi zose hamwe par exemple tuvuge canke 250000 mugabo harundi matera imwe gusa igura 500000 imwe gusa utaragura nizingwa cyangwa ushizemo n'izindi matera zonyene kugitambara naho gasanga igitambara ciwe gitwaye 300 400 ubundi gitwaye 1 million
nka kijya gitambara kiri hagi ki hagi inyuma ki gitambara cyonyene uguze nka 30 metre hajya ni nka 900,000 ki gitambara cyonyene ne 30 metre zishastwara isaro yimwe ya urumva iyo ico gitambara cyonyene gifise valeur ya 900,000 ibaze rero umuntu acagwa 800,000 cyangwa 900,000 ngomoreye intebe nivyo nashase kuvuga usanga umva muko mura ivyo nakubwiye ko dukora intebe bivanye n'amahera y'umuntu n'uburyo afite ya none nk'abantu dufate twebwe nk'ubu ikiganiro cy'iwacu nico kwereka none nta muntu atabizi abajene ko basigaye bavuga mu Burundi nta kazi gahari bamwe barigira hanze ngo niba agiye kurondera amahera abandi ngo babuze isho bakora nkawe kurabira vraiment wobabwira ico no bivuga ko wobivuga kiki kugenda kwera abantu baguma bagenda kandi ingene imisi igenda nombre y'abantu baguma bagenda iguma yiyongera birazwi mugabo ico twovuga gusa naho bagenda usanga kajya kazi basize ngaha niko bagiye gukora hanze ya bakibaza ko hari ubuzima bworoshe no hanze ubuzima ni bworoshe uvuganye n'abantu bari hanze kwera amahera barakora akazi barakaronka bagakora amahera barayaronka mugabo arabaherana vraiment baguma biduga buri mwanya ico nzi gusa kandi nemera nuko uronsa amahera ngaho ukoze akazi keza vraiment abantu bakagashima ukaronka abakiriya ukaronka amahera ngaho uba umeze neza kurusha n'uri hanze cyane gose ya urumva nuko benshi urabona nka surtout ku bantu bize barakunda kugaya akazi ugasanga nk'ubu uramubwiye ingo uranaho gukoresha nk'ubu amaformation ngo ndakwigishe kangene ukora intebe wowe wize medicine ukazumva utuyaye je kamwe nshaka kuba docteur shaka gukora mu biro ni nk'abo babwira yani twebwe nibo cyo tuba dushaka kweka abajene bagumba bakugati baragaya akazi yose diplome yani bagagaya akazi nyene ukavyumva akavuga je nk'akasino gakora ibisino ico novuga kuri abo bantu bibaza ko kubera bize batuba aba maçon aba menuisier aba mécanicien aba garnisseur konso mugabo kibabaje nuko baja gukorera abantu batize n'uwambere n'amashure yabo yose bakabangaje n'abantu batize mugabo bifitiye inote kandi bakabaha n'amategeko n'amashure yabo yose bafise urumva ya igikenewe mu buzima dufise inumbere imwe mu bijanye na business cyangwa n'akazi no kuronka amahera gusa ya nukwicisha bugufi ukarondera uburyo bwo kurondera amahera mubu nje ndumufundi nje kenshi sinja kurondera abakiri mu bisanzwe twebwe abafundi abakiri bo baturondera mugabo nkoresheje diplome nije nguma nja kurondera akazi ariko je akazi ko kandondera sinzi kutahura ari umuntu nerefona ubunye turi kumwe haro niwe François yego bambwiye kuko ri intebe nenda gukeneye nawe nzi urumva niwe yaje kundondera ya kandi ndibaza no mu niveau national igihugu barabivuze ko abantu bose baguma batuje ngo bazoronka akazi baguma badepose juste kudepose akazi karahari abamenuisier barahari abamekanisier barahari abagarnisseur ubuzi ni bwinshi bw'amaboko abategesi bahora babivuga imisi yose mukora akazi amanuze ibibanza by'akazi muri leta biri limite kandi birazwi abantu baguma biga aba diplome n'aba licence par exemple buri munsi ni benshi buri mwaka ni benshi cyane ibi kwitwaza ngo création d'emploi leta umwe wese yategezwa byiza no kwidebria ukarondera ukuntu wobaho nico gikenewe gusa yego okay abantu mwese muko muradukurikira cyane cyane abajene bama bavuga ngo nta kazi gahari cyane bama bagaya akazi ngo bakoresha kudepoza bashaka kujya mu biro muse yuko abandi bajene bagenzi banyu babasize zobasanga imbere ya c'est ça ni byiza ko faut que soit courageux nanje sinarese médecine naragarise 3 ans médecine simfise ngo diplôme des humanités même si fréquentation y'imyaka 3 muri médecine mugabo ni vyane isoni gukora aka kazi kandi ndavyishimira
ndabivuga ndavyamamaza hose ko ari byo nkora kandi ndabikunda ndabikorana umutima wishaka yeah. Okay, hama none abantu bakora dukurikirana hariho nk'abo babifuza ati tushaka gukoresha intebe kuri uyo muntu ariko ni nziza cyane hari n'uwo bakeneye gukoresha nka François ucamukora gute okay meho adresse mu abadukeneye twotanga nimero zacu cyo mbere nimero ya telefone tugatanga adresse aho duherereye ngaho turi mu Gasenyi hafi y'ijya ETS ikaburimbo riduga riva kuri Gare du Nord rijya ku isoko ya Gasenyi hafi y'ijya ETS no duherereye nimero ya telefone ni 61 12 65 29 na 79 58 77 34. Okay, abantu bashobora kumurondera cyangwa bashobora kumukenera yabahaye adresse ni mu Gasenyi nimero yazibahaye. Reka tumubwiye ati wakoze cyane kuduha umwanya petete ko wabufatiwe n'ibindi. Ego turabashimiye kwanza dushimira n'abantu badukurikiranye kuva ku ntango gushira ku mpera ya Ndufacom TV musanzwe muzi ko ikomoka muri Ndufacom company. Reka tubashimire umwanya mwaduhaye mudukurikirana mukomeze muranirwa mukomeze mudushigikira murakoze.